uno musi civugo c'abamama kiravuga ngo umumama aba inkingi muri byose na hose. Tuba inkingi y'iterambere, tuba inkingi mu masengesho, tuba inkingi mu gihugu, tuba inkingi mu miryango yacu, tuba inkingi hose na hose. Imana ishimwe cyane. Umumama udakorera Imana ntashobora gutera imbere. Tuzopfira mu bukene tudakoreye Imana. Ariko twatundi twanyuma two hasi tudukorere mu Imana kugira ituzamure, itugeze ahandi hantu kure. Kuko umuntu akorera Imana, nagira ndakubwiza ukuri, uwo muntu atera imbere byihuse. Iyo niyo bise yo gutera imbere. Umumama ni igufa. Igufa rero ntirikomereka. Imana ishimwe cyane. Ukomeye kumavuga ngo niko bimeze. Nta mama harakomereka ngaha. Ushobora kuba warakomeretse utaramenya kuri igufa. Kuva ubimenye umenye ko atagufa rikomereka wese n'ibyawe. Samueli wa mbere 17 ku murongo wa 28 kugera kuri 23. Maze Eliyabu mukuru we imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, arashavura cyane, aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbega bwa butama wabusigaranye nde mu bugaragwa? Ndazi amanyama yawe n'ubugaba bwo mu mutima wawe. Erega icyakuzanye ni kugira ngo urabe intambara. Dawidi aramwishyura ati none nkoze iki? Niko hari ukubaza gusa? Arahindukira araba uwundi, nawe amubaza nk'ibyo. Abantu basubira kumwishyura nk'icyambere. Imana ishimwe. Mwumvise ukuntu Dawidi bamuciye intege. Papa wamutumye ati genda ugemurire bakuru bawe ba Eliyabu, genda bagemurire izo ntama uragira zireke, kubanza ugende bagemurire bari ku rugamba, bafungure, barashonje kandi baranyotewe. Kandi mu ntarajyanywe n'ineza. Erega hariho abamama mugira neza bakavunjamo ibibi, umuntu ukamugira neza akakubonamo ibibi. Imana idutabara abamama mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Umuntu ukamubwira Yesu ashima akakuraraguriza ukimutwara duhapfuye iki? Ibyo bintu mama biruzuye kandi bidutuma tudashikira tuja. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ati jewe ndazi icyo naremewe. Uyu Goliyati uyu ababigigi yashu. Uyu muri totomba ko mwaneshejwe mwatsinzwe ku rugamba. Mu mwanya mutingira mbahindura amateka. Niyigeze acika intege ngo aramututse. Oya, ahubwo yarisharije, aripompa, yuzura imbaraga z'Imana. Aravuga ati je naremewe umugambi w'Imana. Imana nje ishobora gusuzugurwa mbona. Nibishoboka uyu yanutse ntazi cyari, ntazi condi, ntazi nawe nyene cyari. Iyaba yarazi Imana yanje iri muri jewe, yari kunyuba tukaganira neza. Kuko mukanya ngira mbahe intsinzi. Mu kwizera bakuru biwe bananiwe n'urugamba. Bakuru wiwe yamaze kubirukana Goliyati abahonyoye ku gakanu, aragenda arisharije, yambara imbaraga, yizera Imana yiwe, aragenda munegiwe hano kirambara hasi. Haleluya. Nawe Eliyabu aravuga ati naka kantu niko kishe Goliyati, ningene agaciye intege, ningene nakabwiye ko ari akantu ataco kamaze kama mu butama hariya karagiye. Bigenze gute? Mwene data ni wayoma ku Imana yawe ukayikora n'umutima wawe wose, ntizigere kukoza isoni imbere y'abansi bawe, imbere y'abagucira imizi y'ukuzimu, imbere y'abakuroga, imbere y'abandi bakubwira ngo nkakajya kama kari kupimba kuri ngoma muri iryo shengero ariko nta gihinduka, kama mu gitenge kimwe barya irengarenga. Ariko ibiduca intege muratswa byinshi, ariko yifate bakwingenza yifate. Icya kabiri, umenye icyo waremewe. Niwamenye icyo waremewe ukamenya kuri igufa ntiritsitara, igufa ntirikomereka, igufa naho boritema ntiridonoka, uhagarare ku munara urengera icyo Umwami Yesu agukorera. Ariko ndafite ijambo genena kuri iri teme mwampaye, ariko nanjye nongeye kandi abamama kubitirira ngo nimboneza zihora ziri maso. Abantu babereye maso umurimo, abantu babereye maso igihugu, abantu babereye maso ishengero, abantu babereye maso imiryango yabo. Abamama n'indarangavye, abamama n'abantu babereye maso ibyo bintu byose. Usomera Pasiteri muri Luka 2 kuva kuri 36 gushika kuri 38.
hariho Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Ashera, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka ndwi gusa, uhereye ku kurongorwa kwiwe yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mw'ijoro. Ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira abari barorereye ugucungurwa ku Yerusalemu bose. Baheraheje vyose nk'uko ivyagizwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara cabo ca Nazareti. Kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Amen. Batubwiye ko ari umupfakazi, kandi ngo Ana yari umukobwa wa Fanuweli, kandi ngo Ana yabanye n'umugabo w'imyaka ndwi gusa, umugabo wacu arapfa, asigara ari umupfakazi. Ngo yakoreye Imana imyaka ingahe? 80. Ana ari umupfakazi, ngo ari umupfakazi atagira kiranamira. Abapfakazi ndazi ko muzimene mubayeho, yiyumvira minervare z'abana, ivyo rero byose mu myaka. Hari abana umugabo yamusigiye, yiyumvira ati bizogenda gute, turambara iki, turarihinza iki, turarya iki. Ariko Ana ngo yagira iki, yakomeza kwisonzesha, ngo kama imbere y'Imana, akorera Imana. Imana ishimwe cyane. Kumvise kandi ngo Ana abantu ngo bajya musanga mu ishengero, akabona n'abantu bataramenya Imana neza, ngo yaciye abegera ababwira iby'umwami Yesu. Nico nshaka kugutuma uno munsi kuri uno mugoroba. Nabwira ishengero rizokura, ntabwo rizotera imbere ngo rigere hahandi twavuga tudasohotse kubwira ubutumwa bwiza abantu. Imana ishimwe. Nk'abamama duhaguruke tujye mu mihana tubwirize ubutumwa bwiza abantu. Namba twaraje tukaruhuka, tukaza tugakira, duhaguruke natwe tugira abandi mu izina rya Yesu. Murabo nyine tuzobwira no bazozamura umurimo w'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ana ngo akorera Imana mu pfakazi bwiwe, ntiyigeze areka Imana ngo yapfakaye. Hariho ndabwira icyitwazo, ahubwo acaza mu ishengero, tumapasi murazi yuko ndi umupfakazi. Angahe mu kigira 10? Angahe watanze angahe wowe? Watanze angahe wo guhangahe? Imana idufashe cyane. Ngo mama pastor ngo guma yambara ngo neza gusa, ngo ntabona n'ingene ngo twengo dukenye, ngo ntabona ngo aho turi ahabone hese yatumwe iwawe kukwambika neza mu pastor. Ahubwo uri kurabicurika niwe watumwe kumwambika neza. Niko Bibiri ivuga. Nitwe tugomba kumenya amapasiteri wacu ngene yambara, ngene afungura, ngene bimeze mu rugo iwabo. Nutivanga mu bya pasiteri wawe ngo uhora ubamenyera, uhora ubabonera. Imana ishimwe cyane. Biri mu Migani 31 ku murongo wa 27 honyene baravuga ngo umumama agomba kumenya gose, kumenya ibibera mu rushengero, kumenya ibibera mu gihugu, kumenya ibibera mu muryango wiwe. Mama turabantu bo kugira inama ishengero, turabantu bo kugira inama igihugu, turabantu bo kugira inama. Urashaka kuvuga uti jewe none nogira inama nde kandi bategera bampana podium n'umusi n'umwe ngo ndanasengere n'amashikano. Sibo ntiharagera. Ni Imana itanga post, ni Imana izo gusengera mu mashikano. None Imana ni imitarabona yuko ukomeye kushobora gusengera mu mashikanwa. Ushaka pastor aguhe gusengera amashikano? Pastor ntavyo afise yo guha, ariko senga uvuga uti Imana muri je uratwambitsemwo. Jewe pastor sinzoza kwimusaba, ariko wowe hageze uzompagurutse. Ashaka ko tugera ahantu tumenya ko ari Imana ibigira kandi kabigirura, atari umuntu. Ni Imana. Hari amafaranga ufite wa pastor gwa gusengera amashikano, ariko igihe yo kigeze cy'Imana, korera Imana wicecekere. Niko indirimbo ivuga, niba ikorera mu bantu kicecekera, umunsi umuzosanga kuvuga ubutumwa bwiza ngaho. Ariko nutaceceka ugashaka kwita imbere, birivuga ngo ingero yawe ni yenye, kandi uzovunika vuba kuko ugiye mu kurenga biri hejuru yawe. Rero ikintu ushaka kubatera ko intege niki, ntagire ikintu gikumara mu imbaraga z'umutima, ntagire ikintu gikumara, ntagire na kimwe, nta kihari, nta kera cyotuma utimana yawe. Oya, ariko nagira ndababwira ikintu cya mbere, duhaguruke tuvuga ubutumwa bwiza.
duhaguruke tuzane benshi kuri Yesu Kristo. Bibiliya ivuga muri Daniyeli 2 abazoshikana benshi ku kugororoka ngo bazokayangana nk'inyenyeri, bazokwaka nk'inyenyeri. Uhaguruke ubwire ubutumwa bwiza abantu. Niwabwira 2 undi akabwira 3 undi akabwira 4, nagira ndakubwire wa muntu wa mumama uri hano, sinzi imisi musenga mwebwiye ariyo, ariko uriya munsi usenga ngwino uzana umuntu muzana zumuhetse mubwire uti ngo nkwereka aho naruhukiye, ngo nkwereka ahantu hari Imana, ngo nkwereka ahantu uzoruhukira ashaka. Reka kumurekera muri biba byagarimwo, kandi wowe ufise ahantu waruhukiye. Uko ni ukwikunda. Reke kwikunda abakristo. Haguruka sohoka hanze, keta mu isoko usemerere, ntuzabura n'umufata ukuboko ukamuzana umunsi musenga. Ibyo rero si byumwe, ni iby'ishengero ryose. Umunsi wo gusenga tukwetumye, kandi mugarutse gusenga kwega n'uwundi atari wa wundi. Imana ishimwe cyane. Tubwire ubutumwa bwiza abantu. Umwami Yesu agaragaruke gutora ishengero rya mbere. None imbere y'Imana tuzoremukana iminyago iyihe? Tunyage Satani yahagurutse ku rundi rwego rukomeye, mwese nzi ko mubibona. Hariko haba ibintu bibi cyane biteye ubwoba mu isi, n'ibimenyetso birivuga ngo byo n'ibimenyetso byo kuramukwa. Bibiliya ivuga ngo Elayono, umusozi wa Elayono, ngo numara gupasukamo 2 ngo icyo kizobera ikimenyetso cyo kugaruka kwa ngo, ariko ngo bizoba ari ibimenyetso byo kuramukwa. Elayono no munsi hariya muri Isirayeli yaracitsemo 2. Icyo ni kimenyetso, kandi murazi ko Elayono niyo n'umusozi yasazohonyoza kw'ibirenga agarutse. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose byaramaze kuba. None kubihe biriko biratwegereza, abagabo n'abagabo barasambana, abana ngo n'urugo. Hari ibintu bibi cyane biriko biraba. Abantu basambanya ibikoko, bakabyara inkende, bakabyara imbwa. Biriya n'ibihe by'iherezo turimo. Mbega nshuti yanjye, wowe nanjye tuko turakora iki kugira ngo duhungishe iyo miryango, kugira ngo duhungishe abo bantu, abo mama bagenzi bacu? Ndazi ko dufite abantu benshi hariya mu makaritsiye tuba, bamaze kutuganira akakubwira ati byo mugabo yamara ikarangu bita, kandi numvise ngo arafise n'umuhaba. Mubwira ati ngo nkwereka ko kizokemukira, umufata ukuboko kumuzana. Wa pasiteri tuyu muntu rero arakeneye ko mukemura ikibazo, natagikemura nawe ntazari umukozi w'Imana. Uyu nta kindi ajeje, genda usemerere umuzanire. Ari hano ku kirindiro ntahava, ni we nanjye tuzoja kumuzanira. Imana ishimwe cyane. Umumama akubwira ati nukuri abana barabaruka, barabampejeje ko mu mwaka uheze hapfuye umwana, n'ubu hapfuye uwundi. Ucumufata ukuboko uti ngo nkwerekesha vaccine y'uburoza hiye, ucumukwega ukuboko umuzane, umushikirize pasiteri wawe, mubwire mutarabona natarashika rero afise ikibazo, bamurugera abana, bamurugera n'iwabo, afise agahinda gatubure, raba ikintu umufasha, agaca gushira ku murongo mwiza wo guteramira ubugingo bwiwe, ntibazongera kumuroka. Imana ishimwe. Tube twungutse mu bwami bw'Imana, kandi no ishengero rizamuke. Yesu nashimwe cyane. Mukandi twaguma turirimba turaba mu 6 gusa ngaha, oya turi ngumba, turiko turabyara, turiko turabingumba, kandi imbere y'amazina yacu Imana izobitubaza. Imana ishimwe cyane. Sohoka hanze, hajya mu rupangu uba hariho abantu benshi batarakizwa. Urashobora gutinya uti jewe umunsi bantutse bakamvumbura, je kandi nta n'impano yo kuvuga ubutumwa ngira. Ufise iki none? Ufise iki? Kristo Mesiya turema yavuze ngo nimugende mubwire ubutumwa bwiza abantu, kandi mubabwire iki ku bwami bw'Imana bwegereje. Imana ishimwe cyane. Nta kindi yadutumye, ntabwo yadutumye ngaha muri korale duhibomboza, oya, ibi ni inyongera z'imirimo. Ariko mbere na mbere urashobora kumbwira uti genda vuga ubutumwa, none simpagarara aha nkaririmba amajambo agafasha ishengero riri hese shinyashengero. Haguruka mbwira ishaka, gira ishari geranda. Imana ishimwe cyane. None se ibyo ririmba ngaha twagiye tukabiririmba mu isoko ku Musenyi, nino duhitanane tugende mu isoko ku Musenyi tubiririmbireyo, ntihazabura abapfukama hasi. Erega hari habo Yesu aturindirije, ahubwo abarinze n'urupfu abarinda gutaha, kugira ngo wowe nanjye tubanze tugende kubabwira ubutumwa bwiza. Aha rero nta kintu kimwe tuzireguza imbere y'Imana. Kandi nimba wa mupfakazi ngo yaguhora mu ishengero yisonzesha, hari abatubwiye ko abana biwe babirukanye mu mirvane, hari abatubwiye ko bamwirukanye mu nzu kubera ko yama yisondesha ari mu nzu y'Imana. Hari aho babitubwiye,
nta na hamwe. Ukaba ushaka ko Imana ikuvyariza nk'umusaruro, ukaba ushaka ko Imana ikuzamura ku rundi rugezo rwa rundi uri kurambona kuno munsi. Ewe narabiciye ibi, narabiciye, uwumve ngo narabiciye, ntabwo byizanye. Nje narakoreye Imana kandi n'ubu ndakorera Imana, barabizi, abo dusengana barabizi. Cyo mparanira ni iki? Ku izina ryanje nzaribona mu gitabo cy'ubugingo, nkabona aho ryanditse. Imana ishimwe. Ibisigaye n'ubusa byose birahera. Amishambara rizobona ubugingo ko ntigira n'ubugingo, kandi nta mushambara nimirije kwambara abandi batambaye, nta n'imodoka nimirije kugura abandi bataguze, nta n'inzu nimirije kuba kandi batubatse. Namwe haguruka n'imibiri yanyu n'ubwenge bwanyu dukorera Imana, tuzana abantu benshi kuri Kristo Yesu. Rega je narumiwe, uziko nabonye hari ahantu mu ngo usanga umumama asengera ngaha, ugasanga abana be basengera muri ndishengero, cyangwa ugasanga abana be bavuza ibyuma muri ndishengero. Wogenda mpejeje kuguca mu izina rya Yesu. Bene Eli barimbutse kubera iki? Eli ngo ntigeze ahana abana biwe bariko baracumura ku gicaniro cy'Imana, ngo bajya ku mituri y'abaherezi batora ibigira cumi uko bashatse. Eli ngo akapfa kubareka, hanyuma ngo Imana ikibaha ibihano bingahe? 3. Ibabwira ngo nta muntu n'umwe mu iwanyu kwa Eli azokwiza imyaka 40 kubera abana ba Eli bakwegera umuryango wose. Ati kandi cya kabiri narume na 2 ngo ntagihe na kimwe umuryango wa Eli ngo uzajya mu ishengero ngo uhetse gikwe. Babandi ngo baheze bakavuga ati amen amen. Mwe ntimuzigera muhezerwa kuko ni muri mu bwoko bwanjye bwo guheza gikwe. Imana irabavuma kubera iki? Eli atigeze ahana abantu. Ubu nasengera ngaha kwa Rikade, umwana wanje w'umuhungu akajya kuvuza ibyuma muri ndishengero, canke ugasanga umuntu wo muri rishengero uno musi arasengeye aha, ejo ukaza wumva ngo nagiye ngo hariya ngo muri rishengero ngo mukwere kubasubiza sikaneri. Ni mutwenga 6 mu mwagiye. Ubutambara mw'ibarabara usanga ari uko, umwana ku mugongo n'umutaka hano. Mugaruka hamwe avuye ngo reka shango wajya ari uwo bishinga ngo barahejeje shareka tujye kwibariza. Genda ubatse ariko muze mwerekwe, bashiramwe abazima gashaza kugura ngo dusengere. Ukama muri Marisha Surprise, ukama muri Deliverance y'abana ataco babuze bagaburira buri munsi. Mugabo kubera iki we nubona nka scanner? Hariho abandi babona nka scanner. Cagenda rero muri scanner ngo reka ngende shango nibarize ngo hajya ngo mama pastor niko barabambye ga mushengeri waje. Nubyo bivuga shaka uko wishu. Mugabo barangije bakagaruka kwa Ferdinand ngo ngo kintu kigenda nkinzo kati wagikuye he? Ngo Samedi nari nagiye ku Karago ngo ahantu ngo hama ngo umuntu waho ngo umuntu ngo arongoye icyumba ngo ataza kunsengera ngo kuva ico gihe. Mama mubumvaga ngo kuva ico gihe ngo numva ikintu cy'inzoka kigenda genda, agacaja kagaheba no gusengera abandi akaja gusengera wewe. Reka kudusubiza inyuma. Mwabuze iki kugira ngo murukange muri ubwo burago? Hari impamvu Imana yakuremeye muri rishengero, hari igituma Imana yakuzanye muri rushengero, yakuzanye kugira ukore. Haguruka tumenye icyo twaremewe. Ntitwaremewe kubyara no kwambara neza gusa, ariko twararemewe guhaguruka tugakorera Imana, tugafata amaboko ya pasiteri bacu, tukasengera igihugu cyacu kikaba amahoro, tugasengera imiryango yacu ikaba amahoro. Imana ishimwe cyane. Umukenyezi rero abe inkingi muri byose na hose, atari muri kimwe gusa ariko muri byose na hose abe inkingi. Imana ibahezagire cyane. Nayo majambo narifise nashaka ko tuganira, avuga ngo tube inkingi mu izina rya Yesu Kristo, tubeho turi inzira mugayo, atamugayo turiko.